Keep silent. Ibiringo bitanu udakwiye kuvugamwo. Hari ijambo rivuga ati gucereza ni ikintu kiboneka gake nk'inzahabu abagore badakunda. Kumenya ubushobozi ni kumenya muri rusangi isi niyo woba uri mu kibano, uri mu rukundo ndetse wifuza yuko ibihe bimwe bimwe bigenda neza, hariho ibiringo udakwiye kuvugamwo. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibiringo bitanu udakwiriye kuvugamwo ukwiye kunuma. Waba uri mu rukundo, waba uri muri business, waba uri muri leadership, umutegetsi ndetse uri mu kibano, mu muryango uri uwubatse cyangwa uwutubatse, urakwiye kumenya ibi bintu bitanu. Koresha ibi bintu bizanira umumaro no kubana neza n'abandi muri society. Ariko imbere yuko ninjira muri detaye y'iyi video, ngoba uri mushasha uguye kw'channel Elise Venal, ntukekiranye no gukora sabone, ntukekiranye no kuma muri commentaire nimba woba uzi icya gatandatu ikiringo udashobora kuvugamwo urimwo mu kuma j'aime kugira ngo mbone yuko video wayi. Appelez-moi Elise Venal, coach en développement personnel et communautaire. Woba uri umukreateur de contenu kuma réseaux sociaux, woba ufise ikibazo mu bijanye no mu kibano, muri relation amoureuse ndetse no muri leadership cyane mu byo gutegura imigambi, ntukekiranye no kunkontakta kuri 68 319 701 kugira ngo silence. Abarundi barayamaze bati utarika munda ugatarura ibiboze. Kutavuga ntibisigura yuko ufise ubwoba bw'ikintu runaka, ahubwo nijyari uvuga. Twararabiye hamwe ikiganiro cy'umwana hamwe n'inyoni, aho inyoni kubera ijambo abana bayo bapfiriye mu rware, ariko kandi umwana kubwo gucereza, kubw'agacerere, kubwa silence arokoka urupfu. Rero ntibisigura yuko kutavuga ari kuba ufise ubwoba, ahubwo uvuga ryari. Mbega igihe cyose ngiye kuvuga ndibaza ibi bibazo, ibyo ngiye kuvuga ndabizi birihuta. Ikiringo cya mbere udakwiye gusohora ijambo igihe uri imbere y'ico kiringo, face à la provocation. Kuba uri imbere y'ibintu bikabura ishari. Gutukana, woba warigeze kuba uri imbere y'umuntu ariko aragutuka, jewe ibi nibi, wari kuragira ibi, wari kuragira ibi, mu by'ukuri uwo muntu akabandanya aduza ishavu imbere yawe. Tetwa, ntuvuge, niwinumire, kubera yuko ni wagerageza kuvuga umuhaye ingufu zo kubana ko imishwano ica itangira. Akarorero, ndafise umugenzi wanje atari kumwe n'umugore wiwe. Uwo iyo ashatse gutelefona umugore wiwe, rimwe na rimwe aramukarira, wewe ibi nibi, wagifuwe, wakivakunduwe, wewe wotumugirana, buri kimwe cyose akakivugira kuri telefone. Ico umugore wiwe amuhimisha ni silence, ni kunuma, agacerere. Nawe woba uri imbere y'ibintu bishaka kugutsitaza, umuntu ashaka kukugira nabi, kukubwira nabi, ariko aragukarira, numa, silence abe ariyo ukora. Ndibuka igihe nari mvuye ruguru ngiye kwiga mu gisagara ca Bujumbura, aho mama yamamagaye ati ingo muhungu wanje icara ngaho. Yarambariye ati urabona yuko ngaha anya twabana mu nzu turi babiri, wavuga ibyo ushaka, ugakora ibyo ushaka, ariko ugiye kuba muri societe itandukanye niyo wahora ubamwe. Uzobana n'abantu bava ahatandukanye, bahora bakora ibitandukanye, babayeho ugutandukanye. Uzovuge bikenewe, ukore cyane, ariko kandi mu gihe uhawe ijambo uzovuge, mu gihe udahawe ijambo uzonume. Ibyo byarafashije kugeza naho nasanze abantu bose tubana neza mu kibano, turinda duheza ishure tudashwanye. Amen. Ibyo ndabishimira Imana. Ari nayo mpamvu ukwiriye kuvuga bike. Ikiringo kigira kabiri udakwiriye kuvugamwe, ukwiriye guceceka, ni mu gihe uba uri mu kiringo cyo gukekeranya. Rimwe na rimwe ushobora kubazwa ibintu uri imbere y'abantu bakubaza ibintu, ariko ibyo bintu utabizi neza.
tetwa numa kuko ntabyo uzi neza. Wibuke neza ijambo nabanje kuvuga, mbega ibyo ngiye kuvuga ndabizi, birihutirwa, mbega birafise umumaro. Ntugerageze kwemeza isi mu kuvuga ibintu uzi neza yuko atari ukuri, kubera yuko niwaba uriko urabesha ibyo uvuga bishobora kukugarukako, kubera yuko nta ntwari ibonekera mu kinyoma. Igihe cyose uri imbere y'iyi situation ucekeranya, nube serve hama uregarire ava d'agir. Okay, ni kuvuga gira icyo ukoze imbere yuko wabanje kukiyumvirako bagenzi. Wofuma wihorera hako ugira abansi, hako ugwiza abansi, kubera yuko niyo uriko uravuga ugahura n'umuntu ukamubwira ibi, uyundi ukamubwira biriya, ndetse ibyo bintu ari ukubesha, rimwe na rimwe uba uriko urakreya abansi. Byukuri ni waba uri mu kiringo cyo gucekeranya, ndakwinginze nunume, cereza, hanyuma urorerere kure, ubirabire kure, hanyuma ni wahabwa ijambo uvuge ibyo uzi neza, apana gukekera. Ikindi kiringo kigira gatatu ukwiye gucerezamwo ni mu gihe uri imbere y'umuntu muriko muraganira. Hoba hariho umuntu amaze kukwitura, mu gihe mu by'ukuri uwo muntu uriko muravugana, ni byiza yuko umwumviriza cyane kurusha kuvuga. Ntufate ijambo buri kanya ngo uvuge kugira ngo umwemeze, kugira ngo umwumvishe yuko ibyo uriko uramubarira uriko uravuga ukuri, canke uriko uragerageza kumwemeza kugira ngo abyumve, kugira ngo abitahure. No, numwumvirize, kubera yuko uwo muntu mw'ico gihe abakeneye umuntu amwumviriza cyane kurusha uwo mubarira. Nayaze n'abantu batandukanye, abagore, abakobwa, abagabo, ndetse n'abana bari mu rugero. Akarorero, nigeze kuganira n'umwana i Bujumbura w'imyaka nka 14. Uwo mwana yama yigunze cyane, ndiyumvira ndakeneye kuganira n'ujya mwana. Naramuhamagaye ndamutegura ibibazo nkwiriye kumubaza. Uwo mwana ikibazo nasanze afise cyari ikibazo kirekire. Uwo mwana yararezwe na mama wiwe, abana n'umukobwa mushiki wiwe kandi mukuru wiwe, ariko abo bana bombi uko ari babiri ntabwo bari bahuje ababyeyi, kandi na mutonya wabo ntabwo bari bahuje umuvyeyi. Uwo mumama yabyaye ku bagabo batatu. Uwo mwana rero rimwe na rimwe yakunda guturubikwa n'uwo mukobwa mukuru. Sinzi nimba ari kubera yuko batari basangiye ababyeyi. Ndamuhamagara ati muhungu ingo, ndamuha ikiganiro, ndamubaza ibibazo, hanyuma ndamwumviriza. Nasanze uwo mwana yari afise agahinda kugeza naho uwo mwana yigunga, kugeza yaho uwo mwana yikinisha. Ivyo byose sinari ndabizi, ariko kubera uburyo nitwaye namubajijemo ibibazo ndetse nkamuha n'umwanya, vyatumye ntahura mu by'ukuri uwo mwana ninde n'impamvu uwo mwana yigunga. Naramufashije intambuko ku yindi, nawe arankundira. Ubu ambarira yuko ashima Imana kandi yanejerejwe n'ikiganiro twagiranye. Twaganiye rero n'abantu batandukanye, abo dukorana mu magroupe, ndetse baba abari mu rukundo canke abo dufashanya mu migambi y'iterambere, barabizi dukorana neza. Rero hano sindi hano kugira ngo ndabemeze ibyo nkora, ahubwo igihe uriko urumviriza umuntu mu by'ukuri numwumvirize nk'umuntu ariko aramwumviriza, hanyuma umutege amatwi ukoresheje silence, mu kutavuga amajambo menshi, ubundi umushikirize ijambo n'impanuro mu byo wiyumviye. Ntabwo bikenewe amajambo menshi, ama explication menshi, ahubwo igikenewe ni uko yumvirizwa bagenzi. Akenewe ikindi kintu kigira kane, igihe uri mu kiringo, igihe isi iri kukugwanya, uzonume. Iyo uriko urakora ibintu utera uja imbere, uzobona abantu bagutuka, uzobona abantu bakubwira nabi, ivyo uriko urakora sibyo uragapfa, ivyo uriko urakora ngaho ubwo burofa, ivyo biki, uzosanga bariko barakubwira mu by'ukuri amajambo yo kukugwanya, kubera yuko uriko urava ku ntambuko imwe uja ku yindi. Muri ico gihe uzonume, uzocereze, ubatege amatwi, kubera yuko uzokuramwo
uzoronka umwanya wo kuba concentré ku vyawe, uzoronka umwanya wo gushira ingufu mu vyo ukora, wo gukosora ibitegenda neza no gushira ingufu mu bigenda neza. Akarorero kuri igihe Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye yarari mu nama, harashoboye kwaduka erere aho bamurondeye ku telefone ntiyavuga, ariko kandi bibagije mbega niki cyahabaye, bizana ivyiyumviro byinshi bitandukanye kugeza yaho inama iheze havuzwe amajambo menshi mu Burundi ari ubukene, nta connection ntaki, kugeza naho na president atagira internet, kugeza naho nakagaye niki. Mu vy'ukuri president byamuhaye akaryo ko gutekereza ico gukora. Kugeza n'ubu sinizera yuko yoba amaze gushikiriza ijambo kuri ivyo ikibazo coba cyarahabaye, ariko byamuhaye akaryo keza ko gutekereza mbega abantu bibaza iki ku Burundi canke banyibaza ko iki. Ikindi kintu kigira gatanu ari naco cyanyuma, igihe ushaka kubakwa, n'igihe ushaka kongereza agaciro, n'igihe ushaka kwiha agateka, waba uri president, waba uri nyumba kumi, waba uri umuntu arongoye groupe runaka, waba uri umurideri, mu gihe wifuza yuko kwifatira ijambo ngo wiharire ijambo, umve yuko ari wewe gufata ijambo wenyene, ubwire abantu ubemeza, ubabwira ibi na biriya kugira ngo bashobore kukumviriza. No, nuhe abantu akanya bavuge, nawe ubumvirize, hanyuma niwahabwa ijambo nawe uvuge wisanzuye ndetse ushikirize ijambo ryawe. Muri ico gihe bazokubaha. Ni nayo mpamvu ubona iyo president akoresheje inama canke akoresheje ikiganiro runaka, dufate nko ku misi mikuru igenda iraba mu matara, abamisitanteri, abashinga abaki, abamenyesha makuru bagahabwa amajambo. Muri ico gihe president baraheza bakamutumako agatanga ijambo yiyumviriye ko ijambo riteguwe, bose bakamutega amatwi. Iyo ari ijambo rimeze neza bose baravuga ati wa, mu vy'ukuri iki gihe cyari cyo gihe cyo kumwumviriza kandi avuze ibintu by'inkora mutima. Nelson Mandela nawe nyene iyi ntwaro yarayikoresha yo gucereza, kubera yuko papa wiwe yigeze kumuganirira yuko igihe yaba ariko aravugana n'abantu yaracereza akabumviriza bakavuga, hanyuma nawe akaza gufata ijambo mu nyuma. Nawe makanda ya papa wiwe igihe atashobora kuvuga byihuse, ahubwo yaratanga ijambo, abantu bakavuga akabumviriza, hanyuma mu nyuma agafata umwanya nawe wo kuvuga ijambo. Na jewe igihe bandiko ndaganira yuko yishuye ku bibazo ndamubajije, bitwa gute, ufise imyaka ingahe, bibazo afise, ndaheza nkamubaza ivyo bibazo kugira ngo ubwa mbere tumenyane, hanyuma twinjire muri detaye y'ikiganiro, ariko kandi ndamuha umwanya munini wo kuvuga kurusha uko nza kuvuga. Imbere yuko rero ndangiza iyi video, nagomba kukumenyesha mugenzi, kutagira ico uvuze byihuse imbere y'ikiringo runaka ntibisigura yuko udashoboye, ntibisigura yuko ufise ubwoba, ahubwo bisigura yuko uri umunyembaraga. Wihaye umwanya kugira ngo wiyumvire ku byo ugiye kuvuga, ndetse ibyo ugiye kuvuga bize kugira ikimazi gusumba. Si hose mu by'ukuri ucereza, ariko ni byiza yuko uvuga bikenewe. Rero ndabashimire, ndabakengurukire. Woba uri mushasha uvuye kwicano ari ryo rya mbere, ntukekiranye mu by'ukuri no gukora commentaire, ntukekiranye no gukora s'abone, ntukekiranye no gukora like. Muri commentaire umbwire nimba ho hariho ikiringo cya gatandatu uzi yuko udakwiriye kuvugamo mugenzi numa. Hanyuma ndabashimire, ndabakengurukire. Comme toujours au micro, c'est moi Élisée Vénard. N'allez ni à droite ni à gauche, lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.